Tubaramutse bakunzi ba televiziyo Isanganiro sangwa ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Indongozi z'igihugu zikwiye kurangwa no gusabikanya ivy'igihugu n'akamo bategwa n'umugambwe UPRONA wa Rwagasore kuri uyu wa 13 Gitugutu aho abarundi bibuka imyaka 62 iheze uwo yaharaniye intahe yo kwikukira ku Burundi agandaguwe. Ingingo yo guhagarika kwandika udushirahamwe two kuziganya no kuguranana yari yafashwe kuwa 31 ni banki nkuru ya Republika BRB hari kuwa 31 uno mwaka w'ibihumbi 2023 ngo ntigifise ikibanza biri mu itangazo ry'ibanki nkuru ya BRB. Murabikurikira muri ano makuru twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amakuru yacu tuyatangurire mu gisata ca politike inyuma y'intsinzi y'umugambwe UPRONA mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 961 umuganwa Rudoviko Rwagasore yashikirije ijambo ryo kunywanisha abari bahejeje gutsinda hamwe kandi n'abari bahejeje gutsindwa. Yongeye koko leta yiwe yari ifise intumbero yo gutsimbataza ubumwe soko giterambere no kugwanya abigenza nabi hamwe kandi n'abari bagize ingendo yo kunyuruza no gusesagura amatongo ya leta. Iyo abantu bahigiye ku kintu hamana ntaryo uwutsinda n'utsindwa no mu bya politike nuko nyene. Uyu munsi UPRONA yatsinze itsinda kuko mwabishatse mbere igiye gushinga leta y'u Burundi. Ariko rero muri iryo tora uwatsinze n'uwatsinzwe n'abarundi basangiye intara bakagira umwami umwe, naho nyene badasangiye umugambwe u Burundi burabakeneye bose. Nico gituma inshuti zanje intsinzi y'uyu munsi atari intsinzi y'umugambwe. Uyu munsi hatsinze amahoro, hatsinze iteka n'itekane ry'u Burundi, kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere. Ibyo kurwanira gutsinda mu itora byarangiye, hasigaye neza ya bose. Nidushishikare rero tuyirondere. Umudasigana rero azoramuka hagaritse umutima abantu bakavantara bari mu Burundi, cabure abo bidasangiye umugambwe azobagiriye nabi cyane u Burundi, kandi n'uguhanwa azohanwa bimwe bishimitse. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. U Burundi nibwo buhejeje kwitorera, none wumva two kubahuka kubuhemukira mu gukoresha iteka bwaduteye mu kwihora cabure mu kwishima. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose, mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Kuri no sabukuru rero yo kwibuka igandagurwa rya Rudoviko Rwagasore yaharaniye ukwikukira ku Burundi, umugambwe UPRONA ari nawo yamukamwo basaba leta y'uno munsi gusabikanya ivy'igihugu. Akamo rero bategwa na Olivier Nkurunziza arongoye uwo mugambwe UPRONA, akaba rero abona ko no gukomeza imigenderanire n'ayandi makungu ari ikintu gihambaye. Ukugwanya ubukene ni ngombwa ngo bikunde, na cyane cyane mu kugwanya iyo sesagurwa ry'amatungo y'igihugu. Nivyo leta y'uno munsi umukuru w'igihugu yatanze intumbero avuga ko ari leta mvyeyi, leta nkozi. Dutegerezwa rero kumva nk'uko Rwagasore yabivuze ko ari umuvyeyi wa bose.
ikindi gihambaye umuganwa Rudoviko Rwagasore yaravuze mu ijambo ryiwe kandi ari cakanovera yari yarabwiye ababirigi ati babirigi tuzoguma dukorana mu byo dushoboye kandi vyiza no kuvuga ko Rwagasore imbere yiwe yarabona yuko imigenderanire n'ayandi makungu ari ngombwa ngwibe kandi ngibandanye n'abo bantu bari baraduhagaze ku gakanu yarashira imbere ko dutezwa gushira imigenderanire myiza rero uno munsi dushigikize ukwikukira ibikorwa n'iterambere cyane cyane murabona ko uno munsi igihugu cy'u Burundi kirimo ubukene rero nayo kwikukira ntizohungabanywe n'ubukene cyangwa no gusamara indongozi rero zitezwa gushiramo inguvu nivyo indongozi no munsi ziratubarira yuko abarundi dutegeza kugwiza umwimbu kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke ivyo nivyo bintu vyumvikana kandi tuziza gukora ariko ikibazo abarundi tuguma twibaza tuvuga duti mbega mu kurindira ko vyera mbega mu kurindira ko ivyo bintu bizoboneka tuzoba turiko turabaho gute iyo rero niho hari igikorwa c'indongozi mu kurindira ko abarundi barima mu kurindira ko bazoba bimbuye mu kurindira ko ikawa izoba yeze mw'ico gihe abarundi bazoba bari niko indongozi zitezwa kwiyumvira kugira ngo zifate ingingo zishobora kuba zirasahiriza ubucankuriya mu kurindira ko umugambi wo kwimbura mu kurindira ko abarundi bashobora kuronka vy'ukuri ivyo vyose ivyo navyo nta handi tubikura ni mu nshuti ni mu babanyi ni mu bagenzi na cane cane kurwanya isesagurya ry'itunga ry'igihugu n'ibindi bintu by'ubusuma twabona n'ikindi gikenewe no gushiraho indongozi zibishoboye zitagenzwa n'uwo mutima w'amarongo hakajaho indongozi vy'ukuri ziteza imbere igihugu zitaba zivuze duti mu kazi ndonse nzokura yiki ahubwo zivuga ziti ngiye gushira mwiki. Tukivuga amakuru ya politike Uburundi bugiye kubaka ibirwati vya kijambere mu makomine no mu ntara zose z'u Burundi ni gushika mu mwaka w'ibihumbi 2040 mu nama n'abajejwe intwaro kuri uyu wa kane umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu avuga ko ivyo bizosaba ko abanyagihugu bimugwa ku misozi babako bagashigwa nako ku misozi babako bajanwe mu bigwati kugira haboneke uburere bunini bwo kurimamwo. Martin Niteretse asigura ko ivyo vyateguwe mu gukogwa mu mugambi w'igihugu w'u Burundi bwifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040 hamwe n'u Burundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2026 ivyo ariko bikaba vyarateye amakenga abajejwe intwaro. Sheira Irambona yarahari gutanga intererano mu vyoshigwa mu mugambi w'igihugu huko Uburundi buzoba bwifashe mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060 nivyo vyahuje mu nama abakorera mu gisata c'umutekano kuri no wa kane mu vyagarutsweko cane nuko hagiye kubakwa ibigwati vya kijambere ku mitumba. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yamenyesheje ko ivyo bigwati bizoshigwaho kugira haboneke uburere bunini bwo kurimamwo. Kwiyumvira ibigwati n'ibyo byose birimwo gutwira tuteze imbere aho abantu bamaze kwegera batiko barahaza ari benshi si kuvuga ko ari ibigwati tuzogenda tuvuga ngo turiko tubaka gusa ni no guhimiriza kugira abantu bari epfo mu mwonga baveyo ayo matongo arimwe hanyuma nabo boroheje ubuzima bwabo bwa misi yose. Abajejwe intwaro bakaba bamenyesheje ko bizobagora gushira mu ngiro uwo mugambi. Guheruka twaragize inama rwego rw'intara kandi yari ntumbero mwari mwatanze nyakuba mushikiranganje kubijanye no gusigura ingene abene gihugu bova hariya mu misozi bakaza bakegera amabarabara ndetse turatanga n'ibibanza mu makomine tubona yuko byoba vyiza ko abene gihugu tubahimiriza bakegera dufatiye ku bisagara canke ahantu hasanzwe haba abantu benshi. Ico gikorwa twaragikoze ariko twarabonye intambamyi na cane cane bivanye n'urugero rw'abene gihugu canke imyaka y'abene gihugu. Abantu bafise imyaka yegeye haruguru ubasigurira yuko bava hariya mu misozi bakaza mu kigwati hari intambamyi ntibavyumva. Komine yorondera uburyo ikakimugurira rya tongo kugira iryo tongo ribi rya komine vyoba bishoboka canke ntibishoboke mugabo komine itabikoze
ngira ku rwego rw'igihugu boshobora kuraba ingene vyokorwa kuko nukugira tugwize itongo isi ndimwa. Umushikiranganje Martin Interetse akaba yahamagariye babura amatari kubikurikirana. Bijya bya vision 2040 harimo ibintu byinshi mugabo hariho ibyo tegezwa gukora tudasabye n'uburyo. Babura amatari genda abasanteri baranyumva ugenda mugire suivi udaskeneye gushira mu ngiro ibwirizwa umukuru w'igihugu yashize ku mukono yandike hakiri kare tije burya birangoye mu mbabareje ngiye kubungurundi. Abajejwe intwaro bakaba barangije basaba ko ayo matongo muri ivyo bigwati yotangura guhabwa abafite amikoro make. Sheira Irambona urakenuye amakuru yacu cyabandanirize mu gisata cy'ubutunzi aho kwandikisha udushira hamwe two kuziganya no kuguranana bigengwa n'ugwandiko rw'ibitegerezwa gukurikizwa bishasha kuva ku igenekerezo rya 10 gitugutu uyu mwaka w'2023 biri mu itangazo ry'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB ryasohowe ku igenekerezo rya 10 gitugutu umwaka w'2023 no kuvuga kuri iryo genekerezo nyene ingingo yo guhagarika kwandika utwo dushira hamwe yari yafashwe ku igenekerezo rya 31 uno mwaka turimwo nayo yarahagaritswe. Iryo tangazo ryerekana kandi ko udushira hamwe twari dusanzwe twanditse twahawe amezi 6 kugira twisunge izo ngingo nshasha. Jean Dodier Irakoze yadusomeye iryo tangazo. Nkuko tubisoma mu itangazo ry'Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB udushira hamwe to kuziganya no kuguranana tugengwa n'ibitegerezwa gukurikizwa bishasha nimero 14 akarongo gahiritse me akarongo gahiritse 2023 kuva kuri uyu wa 10 gitugutu. Iyo banki ikamenyesha ko ubwo rwandiko rujenge no kwandika utwo dushira hamwe ingene dukora hamwe no kwandika komite ijeje kudutunganya. Nkuko iryo tangazo ritewe ku mukono n'umuyobozi mukuru w'Ibanki Nkuru Edouard Nohoma bigenda ko ribitomora udushira hamwe twari dusanzwe twanditswe twahawe amezi 6 kugira twisunge ibisabwa niyo ngingo nshasha. Ingingo yo guhagarika kwandika utwo dushira hamwe yari yafashwe igenekerezo rya 31 bivuye ku dushira hamwe tutubahiriza ibikorwa turekuriwe nkuko Ibanki Nkuru yabisiguye itabitomoye gose mu itangazo ryo kuwa 31 umwaka w'2023. Iryo tangazo risozera ryibutsa kandi ko dushira hamwe tw'abanyagihugu two kuziganya no kuguranana turekuriwe kwakira intererano zitunguka z'abanywanyi batwo hamwe no gutanga ingurane hisunzwe amasezerano hagati ya bene two vyonyene. Jean Dodier Irakoze urakenuye kuyo nkuru yawe duciye dusozera makuru twari twabateguriye. Mwakoze kuba mwayakurikiye mubandanye munezerwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.